ego hari wambajije nyamba yitwa Nyankamugayo canke Nyankamugayo sinzi ko ari buyo yari yambajije ati none izo nani ngo harwa urunani riko ruravuka rwitwa Burundi bwa bose ati muri urwo runani rwasayo barimwo mu gihe urwo runani rwitwa Burundi bwa bose muranyumva ego turabumva mu gihe urwo runani rwitwa Burundi bwa bose wasa akaba ari umurundi atamuntu atweretse ko ari umunyamahanga ntacobuza yuko abyipfuje arujamwo nta na kimwe cobuza yuko arujamwo kuko nawe ni umurundi afise uburenganzira kuko abandi barundi bose kuko twese turabarundi nta mwana n'ikinono nta nyagupfa nta nyagukira ntacobuza rero ko arujamwo ati mbe abadepite bari mu Kigobe ngira avuga nyene bo kwagwasa nyene ati bazoja ku ndonde abadepite bose iyo barangiza ikiringo cabo baraja ku ntonde iyo abanyagihugu basubiye kubemera akabatora bakitoza ivyo nta kibi na kimwe kirimwo bavyipfuje bazoja ku ntonde z'urwo runani canke baza kuzindi ndonde aho bazipfuza hose no bazitoza umuntu yitoza uko ashaka ashaka no kwitoza kome wigenga mu gihe rero abantu bose ari abarundi bagengwa n'amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi mbere bakaba ari no mu nama nshingamateka icobuza ko bitoza coba ari giki icobuza ko aja ku ntonde coba ari giki ko ibwirizwa shingiro ntiribabuza ibwirizwa rigenga imigambwe ntiribabuza ibwirizwa rigenga amatora ntiribabuza bobuzwa n'iki kwitoza kuja kuri izo nani ubundi yambaje asa n'uwihebuye cane yitwa Amos Menga yasa n'uwihebuye cane yavuze ibintu byinshi sino kwirwa ndabigaruka koko no ariko ndatwara umwanya w'abandi ribwirwa nshingiro ryatuwe mu mwaka wa 2018 ngene ryaje riho nyangateka kazi na mundu ku bintu bimeze nabi nibyo byose ndabibona ibyo adondaguye byose ndabibona ico tudahuriza ko nuko we ashaka ko kubera bimeze uko twoca duhebera ko tugaheberana tuti nibigumuko nta kamaro ko kwirigwa turashira hamwe ingufu ngo turabe ko twobihindura nagomba ndamumenyesha ko ibintu byose bihinduka nta kidahinduka ibintu birahinduka kwisi nzima mbere naha mu Burundi hari intwaro zahindutse nizizohinduka nta muntu razihebura ngo arekerane ngo kibandanye kigenda nkuko yariko arakivuga bizohinduka kandi agomba ndamumenyesha yuko akagumye bagumako nibaza ko ari ibyo numvise ibindi ndabyishura nibyaza murakoze cyane rero wose ngenda kumana ngira garise mwo kwakira umugwi wa nyuma w'abantu batanu bakabaza hanyuma tukaza gusoza ikiganiro tukubahiriza umwanya sinzi ko naje norangiza ibibazo nagiye ntarishura ko nta kibazo mwogira ko mundufashije ego murakoze ndumvise ko mu nyuma nkuko nari nabivuze Maître Vital Shimirimana yahavuye aza wenyine akishura ku bibazo twari twabagijwe bidateza kwishurwa n'urongoye urunani kuri ico ngira nta kinini numva no kongera ko akantu gatoyi no cishamwe mbona ntanguye kubona mu Barundi uyu munsi hari umuntu twaganiriye ejo bundi ari muri bene ibi biganiro byo ku space ariko arumviriza ingene abantu basigaye bashwana batana ko amakosa hanyuma aravuga ati hariho abarundi ukuntu bisigaye bimeze uyu munsi bimeze nk'abantu baba bari mu modoka imwe dufate nk'imodoka nka bisi yunguruza abantu muri iyo bisi abantu bakaba bicaranye urabona bicarana batangana bamwe baravyibushe bamwe ni bato bato bakaca bagira umushoferi mubi w'iyo bisi hanyuma imodoka agenda yita mu binogo kata amakorosi ataravye hamwe bagera no ku rugero ahakwa kuyita mu manga bamwe bari mu modoka umwe wese akaca arabo bicaranye akavuga ati urabona ingene nguyeko nk'umwe yonze abonye uvyibusha muguyeko turabona ingene umvunaguye urabona ingene ungiriye nabi bakata ugasanga ahubwo umwe yariko aratukana nawe ni waciyagwa kuri umwe munini ikibazo cyabo bagatana kw'imyikomo ariko ikibazo nyamukuru ari umushoferi w'imodoka aho bose boravye umushoferi w'imodoka bagira bati mbega uyu muntu ariko adutwara he
mbega ukuntu iyi modoka iri kuyatwagwa biza guherezayo. Nico kibazo nyamukuru. Iki kibazo cya force ntigishobora gutora umuti uko tuvyipfuza hatabayeho intwaro isubira kubaha uburenganzira bw'amashirahamwe. Iki kibazo ntigishobora gutora umuti uhonyine twumvise ko n'amategeko yashizweho ari amategeko atuma ubwo turetse ko barufuse no gusubira kubaho ntigoshoboka ufasha amategeko y'uno musi n'urunani rudashoboka. Amashirahamwe ageze force uravye ivyo akora ubu ntivyokunda ko ayo mashirahamwe aja hamwe ngo akore force uravye itegeko ryagiyeho mu 2017. Rero umuntu aciyaza akagwana gasanga ari mu minigano n'abasigaye bafashe ibisigarira by'ishirahamwe yoba yihenze. Mbona ahubwo bogira bati mbega dushira inguvu hamwe gute, mbega ndaguterera iki kugira ngo dusohoke hano hantu habi. Kumbure nk'uyu yabagije ikibazo yashobora kumuha imitwe ati nka jewe mwishira hamwe ryacu muri AMC ati twebwe vyarakunze ko tubandanya tugira za assemblée générale, twebwe vyarakunze ko bikunda ko batadushira ko imitahe yo kudufata, twebwe twarabishoboye ko batafata amatungo yacu mu mabanki gutyo. Akamubwira ati je nabigenjeje uku raba ko wogira gutya bishoboke canke ati gira gutya. Kubwanje urunani dufise dukunda twese tururimwo AMC Focode twese muri force dutwagwa n'ubwo runani, ariko turazi ko atacu rugishoboye kudufasha ubu kubera aho rugeze. Tworutera intege kugira ngo n'ivyo bike bagishoboye babishobore. Numvise umukuru w'urunani Maître Vital ariko aravuga ati gutwara urwo runani ni ukwihebera abandi. Avuga ivyo nzi, ndazi cari cyo gutwara force n'amagorwa yavyo, ndazi kugira we nyene yitoze. Twaramwinginze, turafise abantu twagiye kumuraba turamwinginga, aratubwira ati jewe mfise akazi kanje, jewe mfise imirimo yanje nk'umuavoka. Yakora muri baro ico gihe aratubwira ati jewe n'ukuri sishobora kuza kwemera kurongora urwo runani. Urunani urutwara ntahembwa, urutwara hari ibintu vyinshi yaca atakaza mu kazi yahoramwo yemeye kuza kurongora urwo runani. Twaramwinginze bidasanzwe. Uyu munsi ndavye abagiye kumwinginga ivyo twamubwira nkaraba amagorwa twamutayemwo tuhakwa kwicuza, kuko iyo ataja kurongora urwo runani kumbure ntaba ari impunzi uyu munsi. Iyo ataja kurongora urwo runani ntaba yakiriwe imanza zo gupfunga ubuzima bwose, amatungo yiwe yose ntaba yarafashwe, ntaba atakirekuwe kuba mu Burundi. Ariko ivyo byose yazize kutwihebera twese, yemera kuja imbere kugira ngo agwanire za nyungu zacu twese. Sinibaza ko uyu ari umwanya wo kumutera amacumu. Ndazi ko kubwiwe yoronka akaryo na gatoyi kinge nakoranya Assemblée Générale ya twese yoca dukoranya akavyikura ko ningoga. Ndamuzi, mvuga umuntu nzi, mvuga umugenzi, mvuga umuntu nkunda, ndabizi ico arico amagorwa yikoreye mu gutwara urwo runani. Rero tumutera intege muri bike na bike yagishoboye kugira ngo ijwi ry'urunani rigumeho gushika ku munsi bizoshoboka ko ishirahamwe risubira gushoboka n'amashirahamwe yacu yose asubira guhagarara. Ikibazo yabagije ntikinerekeye force gusa. Ndibuka ko ariho ikindi space bantumiyemwo bakakimbaza kuri Focode. Nanje nari nipfuza ko ntasubira kurongora Focode kuva muri 2017, ariko ndacyayitwara n'uyu munsi. Ni nkuko woza kubaza PRODH usanga bimeze uko, woza kubaza uwundi atwara irindi shirahamwe usanga bimeze uko. N'amagorwa twese twikoreye afatiye kuri wa mushoferi mubi dufise mu gihugu, dutegerezwa gukorana twese kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Hari n'ikindi kibazo yari yabajije ati hari amashirahamwe kubwibagira ati amashirahamwe yigenga vyashitse agakorana n'imigambwe canke akabona umenga yegeranye n'imigambwe mu mwanya munaka. Hari ikintu nama mpanura abarundi cane cyane ababimpunzi. Turi impunzi, dutwagwa n'abantu batakitwemera nk'abarundi uyu munsi, badufuse mu Barundi. Muri ayo magorwa turimwo nta kintu kinini tugisigaranye cyo kuvuga ngo jewe simvugana naka canke sinicarana naka kugira ngo dukize igihugu. Kuko iyo uvuga societe civile, ni societe civile iri ruhande ya leta. Leta ishobora kuyumviriza. Societe civile ishobora gupropoza igira iti hari itegeko rikwiye kujaho reka turibazanire. Societe civile ishobora kuvuga iti hari itegeko ribi turaje kubafasha muri hindure. Societe civile ivugira abanyagihugu leta ikumviriza bigashoboka. Ariko ubu turi ruhande ya leta
itemera ko tukira abarundi twita inyanka Burundi canke abansi b'igihugu. Muri ico gihe hari bidashoboka niko yavuze ati imigambwe irashobora gufata n'ibigwanisho, sindavyibaza ko ari vyo. Imigambwe muri situation normale ntifise uburenganzira bwo gufata ibigwanisho nkuko n'amashira hamwe kizira ko afata ibigwanisho, kandi nk'abahani hagati y'akazi na muntu birazi neza aho duhagaze ko twebwe tutari mu ruhande rw'abantu bafata ibigwanisho. Ico tukivuga imisi yose ntawo kituzanako. Mugabo ko inyishu z'ibibazo by'u Burundi aba bantu b'impunzi tugira tuti mwese ni muvugane kandi n'abari mu gihugu murabe ingene ico gihugu gikira, duhagaze ngaho ntibihinduka ngo nuko turamashira hamwe yigenga. Ngoma ndabacira akantu gatoyi ikintu canshikiye mu kwezi kw'icenda muri 2015 hariho ishira hamwe ry'Iburaya ryadushikira gose mu bikorwa byacu muri Fokode, hanyuma hamaze kuba ko duhunga bikageraho abantu bari hanze bavuga bati turaye ko twoshiraho urunani rushobora gufasha bose twita Sinareda. Ndazi ko ari ikibazo cadutandukanije na bamwe, habayeho kutumvikana bamwe n'abandi. Hariho uwo muntu twaricaranye arambaza ikibazo ati none ko mwebwe mwagiye hamwe na Sinarede kandi ari abanyamigambwe bica bigenda gute? Murazi ko twebwe tutashobora gushigikira umuntu ari kumwe n'imigambwe. Ico gihe naramwishuye nti ndazi ko uzi neza ko ibya societe civile ndabizi bikwiye, nindazi ko utagira ngo uri kwibwira utumva ico uri kuravuga. Ni mugabo ngo ndakubaze wewe ko twabivugana yari mu Birigi hamwe ngaha mu Birigi, umushikiranganje wa mbere w'u Birigi yofata ingingo yo guturira amaradiyo yose yigenga mu Birigi, agafata ingingo yo gufuta amashira hamwe yose yigenga harimwo n'irishira hamwe ryanyu ryanadushigikira twebwe, agafuta imigambwe, agafuta umwidegemvye wose w'Ababirigi. Mbega hageze gukiza ububirigi uwo munsi wosubira kuyumvira ikibazo ngo mbega hariho umubirigi tuja hamwe cyangwa tutaja hamwe, nimba ari gukiza ububirigi bugasubira kuba ububirigi busanzwe maze umwe wese agasubira gukora ibisanzwe. Yambwiye ati ndagutahura ivyo bibaye naje nomera nkawe noja hamwe n'abandi. Mugabo cyambwiye ati ariko rero mu bubirigi siko turi, ko atariko turi nibaza kutahura ko bidakunda ko tubandanye turi kumwe. Ndavyumva gose nimba ari ikibazo kijanye no kuvuga ko utobandanye ushigikira kubera ko ndiko ngwanira inyungu z'igihugu canje bahejeje, ndavyumva niyo mfashanyo ndayihevye. Nuko vyabaye ico kiganiro cyabaye gutyo. Rero aho turi uyu munsi si kibazo cyo kuvuga ngo ninde canke sinde, ni kibazo c'igihugu kiriko kiratujana, ni kibazo c'igihugu kiriko kirahambwa, ni kibazo c'abatwara igihugu batandukanya abarundi, bamwe bakabita abansi abandi bakabita ko aribo bene gihugu. Ni kibazo c'igihugu kiriko kiraja mu kaga, ibintu biba bibi kurusha uko byahora kira munsi. Muri ico gihe zina murundi wese ahamagariwe gukora ibishoboka byose igihugu kigasubirana umwidegemvyo wa bose, kikaba igihugu c'abarundi bose, kidasubira kuba igihugu ca bamwe abandi bataraba igihugu. Uwambagije nawe ati mbega umunsi umwe nzoshinga umugambwe, ico ni ikibazo nabajijwe kuva mu Burundi, ariko nacishuye kuva kera nti birinze bishika nkiyumvira kuja muri politike nyene guhagararira ivyicaro vya politike, ico gihe nzobimenyesha abarundi, nzosezera abo twari kumwe muri societe civile, kuko abo turi kumwe bagira bati twebwe ntitwipfuza ko abahanira ivyicaro vya politike batubamo. Nzobasezera nshima ivyo twakoranye, nsezera abafokode, nshima ingene twabanye neza, hanyuma ntangariza abarundi ko mfashe intumbero nshasha. Ariko uyu munsi intumbero yanje irazwi, aho mpagaze nihajya harazwi, kandi nta nico mbona akamaro ko gushinga umugambwe uyu munsi. Ndiko mvuga ko tuteza kugwanira kuronka igihugu, none uwo mugambwe za gushinga uyu munsi woba ugira uhagarare he, ugira ukora iki? Ko umugambwe wawushinga ngo bitoze bashikira ubutegetsi baronka ivyicaro, no shinga umugambwe ubunyene ngo tuje kuwuhagarika he? Ikintu gihambaye uno munsi ndabisubiyemwo, twese ni kimwe, ico gihugu tugikiza gute? Dusubira kuronka Burundi bw'abarundi bose gute? Turonka amategeko twubahiriza twese gute? Nico kibazo twese tureza kugwanira, atari kugira ubudumbi ngo jewe ndaha nanje ndaha je nakozaka. Ni kibazo ca twese dutegerezwa guhereza hamwe. Murakoze cyane Pacifique Nazwe. Nibutse bariko badukurikira yuko dusigaranye umwanya muto cyane, batanu tuza kwakira, mugerageze mukoreshe iminota 10 kugira ngo
mu gice ca nyuma ca kino kiganiro tuze kuronka umwanya w'intererano z'abatumire ku cokorwa n'ingene cokorwa kugira ngo kazoza k'amashirahamwe yigenga n'imigambwe mu Burundi isubire kwigenga nk'uko vyari imbere y'uko intureka zaduka mu gihugu. Alice Hakizimana, nimba munyumva mwo kwakira umugwi wa nyuma w'abariko baradukurikira bifuza gufata ijambo. urakoze cyane Gilbert. Hariho abariko baradukurikirana bari basavye ijambo haraciye akanya. Hariho Jean Claude, hakaba Sindumuja na avoka bogerageza gutanga intererano yabo canke ibibazo vyabo mu minota ibiri itarenga kugira ngo ducungure umwanya. Hariho abandi nka babiri turashobora kubakira. Abo maze kuvuga Jean Claude niyaba ariko aranyumva ashobora kugurura mikro yiwe agatangura, akurikirwa na Sindumuja hanyuma avoka. Murakoze Alice, murakoze mwe matunganije iki kiganiro. Nta ntererano mfise ibibazo nagomba kubaza Leonce. Turavye kuva mu 2010 baragiye barashiraho inani z'imigambwe gihe haba hageze amatora, rimwe na rimwe murambabarira, rimwe na rimwe ugasanga izo nani ntizishoboye gushika kuvyo bari bifuza kubera kutumvikana hagati yabo. Ikibazo kijanye mbega uno musi abarundi bagira confiance yihe ko bitazomera nk'uko vyameze muri iriya myaka. Ikindi kibazo wenyene yatubwiye yuko amategeko ahari akandamiza imigambwe n'ubwigenge bw'abanyepolitike, mugabo bashinze urwo runani kugira ngo bashobore kuja mu matora. Mbe babona muri ayo mategeko ahari no muri kutigenga kw'abanyepolitike, babona yuko hari ico bazoshobora gushikako mu vyabananiye mu gihe imigambwe yari ifise n'ubwigenge bukenya. Ikibazo ca nyuma kijanye nk'umuntu ari muri politike kandi ayimazemo igihe, abona inguvu CNDD-FDD ikoresha kugira ngo igumiza abarundi muri ibi barimwo, izikura hehe? Bibaza ko zokugwaho n'iki abaye realiste? Murakoze cyane Jean Claude kubahiriza umwanya. Ngira Alice yovuga gukurikira. Ego Sindumuja niyaba ariko aradukurikirana yobaza ikibazo ciwe. Urakoze Alice, urakoze. Ndashimiye ikiganiro mwateguye, nukuri n'ikiganiro ciza. Mfise ibibazo bibiri nyarukije. Icambere ni kiraba Leonce. Leonce, muvuga muti mufise urunani uno munsi mwibaza ko goba arigo gohangana mu matora ari kuza ya CNDD-FDD. Ubwo runani mukavuga muti ahubwo na Rwasagato ashoboye kuzamwo tugahangana dushize inguvu hamwe vyoba vyiza. Mais dans l'entretemps tukaca twibuka duti mwavuze Pacifique yavuze ivyerekeye Ndadaye, yavuga ingene yabona ibintu bigenda, ariko hariho chapitre mwibagira yuko Ndadaye yapfuye biciye muri uwo mugambwe nyene wa Frodebu. Habaye ihonyabwoko ry'abatutsi, ihonyabwoko gushika uno munsi ata mu Frodebu ararihanirwa, ata muntu n'umwe arabibazwa kuva biba imyaka 30 iraheze. None uno munsi mwe mufatanye na FNL, tukaba tuzi Rwasagato nawe nyene uruhara afise mu kwica abatutsi mu Burundi. Eske ntimubona yuko hariho abatutsi canke ubundi ubwoko bw'abatutsi buzovuga buti noneho baje bazotumarira rimwe, kuko ntibazoduha n'ubutungane, ntibazokurikirana ikibazo kijanye n'iryo honyabwoko ryakozwe na Frodebu mu 1993. Ico ni ikibazo ca mbere. Ca kabiri kiraba umushinga ntaye Pacifique na société civile abari ngaha. Mwagize neza gutegura kwiyamiriza ikiringo ca gatatu mu 2015, hakurikira ivyo twabonye. Haba aho mugera yuko mutwara amadosiye muvuga muti n'ayabahonyeje bahonyoye agateka kazina muntu mu 2015. Eske ayo madosiye uno munsi ageze hehe? Turavye ibiganiro tumaze imisi twumva abarundi ngaha baravuga bati les manifestations za 2015 nukuri zari zikwiye, ariko mumaze kubona ko
mwebwe nyene mudashobora guparticipa mu manifestation kuko mwavuga muti mwokwicwa mumaze kubona komeza amahoro wa mbere umwana w'imyaka 15 wiciwe kumutakura bakaja guhamba kuko imutabwiye abarundi muti hagarika reka turondere iyindi forme yo kumanifesta kubera turabona ko turiko duhangana n'ibisigo biriko bidutwara abana. Murakoze, reka tubandanye tubumviriza. Murakoze cyane namwe Sindumuja, ngira Alice yovuga ukurikira nyuma bakabanza bakishura. Egome ugira gatatu ni avoka nawe nyene yari yasavye kugira ico ashikirije niyo abatwumva yoshikiriza intererano yiwe kugira ngo tubandanye. Avoka ngira mwo kugura akamikro kanyu mugashikiriza ikibazo canke intererano yanyu nimwe bamutwumva. Ngira ngo ntariko aratwumva twoba kumbure nimba atariko aratwumva mwoha ijambo abatumire kugira ngo ducunguze umwanya umwe turikura tujana kugira bishure. Sinzi uwo muhera ko mubabajijwe. Jean Claude yabajije Leonce, Sindumuja yabajije Leonce na Pacifique, ngira Leonce yo tangura kwishura. Leonce ngenda kumana sinzi ko mwokugura akamikro cye muri ko muratwumva. Nakunda kuguruye ndakuguruye muranyumva turabumva ngira mwakurikiranye Jean Claude mwomwishura. Mwebwe abantu mubabwira ati twigishanye abantu nuko turigishanya tukaza turuzuzanya niho mwene izi session educative zogira akamaro gusumba ibiganiro byose byahora bihaba. Ariko umuntu afise amakenga cyangwa afise ikibazo dutegerezwa kumwishura. Uyu Jean Claude yambajije ati none kuva mu mwaka wa 2010 mwagumye muza murashinga ginanutse ati none Icyo gihe rero ngenda kumana riragenda sinzi ko bagenzanje bariko baramwumva. Ariko mwumva biriko biracika ngira niyo abatwumva yogerageza agezera gute byogenda gute. Rero ngenda kumana nimba muri ko muranyumva mwosubiramwo ku ntango kuko ijwi ryari ryagiye aho ivyo mwishuye byose ntivyariko birumvikana. Kumbure n'ubungira ntariko aratwumva mu kurindira kumbure yuko dusubira kumutora. Sinzi ko Pacifique mwoba murishura abababajije kugira ngo dushobore kuronka Leonce ngenda kumana kuko ijwi ryiwe ryagiye. Ego ndashobora kwishura kandi n'ubu ndashimiye wabajije kino kibazo. Ni kibazo maze kumva kenshi cyane cyane kivugwa n'abasende DFTD kurusha mbere abari nyuma. Mvuze nti ico no kwita nka considération générale hari ikintu ntanguye kubona muri no misi gitangaje aho ibintu vyahora bivugwa n'abasende DFTD mu kutugwanya nsigaye numva izo mvugo zikoreshwa cyane nabo yitwa komengo bari ku ruhande rwacu. Ni ikintu ntera kintangaza ariko kumbure cyumvikana iyo ibintu bimaze igihe kirekire ko bishoboka ko ibintu bigenda gutyo yaba nk'ico kibazo cyo gutera amacuma barongoye amashirahamwe bene iki kivuga ko umva ngo twaheze ngo abana ngo baja mwibarabara ngo hanyuma ngo bapirayo nkuko womengo no guhimbabazi bakoze ivyo bintu. Icyambere duteza kwama twibuka ku bintu bijanye n'imyerekano ya 2015 nuko bwari uburenganzira bw'abanyagihugu. Kirazira ko hari imvugo nimwe iza isa nk'itanga imbabazi ku baje kwica abanyagihugu mu gihe bariko bakora ibijanye n'uburenganzira bwabo. Mbega abanyagihugu bari bafise uburenganzira bwo kubwira nkuru nziza ko kizira ko yiha ikiringo atari kuriwe. Mbega vyari birekuwe ko abanyagihugu
baza kwanka ko amasezerano yarusha ahonyogwa n'umuntu kubera inyota y'ubutegetsi. Ico ni ego, kandi n'uwabajije yavuze ati mwagize neza mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Ico ndacumva gutyo. Mbega none uwo muri ariko imbere y'uko mw'ishuri cya kabiri Pacifique nahazwe mwavuze ko hari imvugo nshasha itangaje mbere isigaye igaruka kenshi mu biganiro bitunganywa ku maspace. Mwibaza ko ivyo bintu vyazananye he, bifise intumbero iyihe, kubera iki abo batahora bakoresha iyo mvugo bahindutse? Sinoshobora kugitora nukuri, aho nobangira mpfumure kuko hashobora kuba imvo nyinshi. Imvo ya mbere nuko bishoboka nyene ko abantu bibaza ibibazo bakaba badatahura icyabaye canke badafise amakuru akwiye, kandi uwajije muri ico gihe nta kosa bakoze. Icya kabiri mpora nikeka, simvuze ngo yabibajije n'ivyo arimwo, nuko uko nagiye ndabibona muri iyi myaka 10 iheze, ubutegetsi bwarigiye buraturungikira abantu batwinjiramwo, kimwe muze kwita infiltration ikoreshwa na renseignement. Simvuze uyu muntu anyuve neza, simvuze ngo nivyo arimwe ariko ngo mvuge experience nabonye. Abantu twasanga batwinjiramwo, mbere iyo baje bakaturusha umwete, ukabona barashushe cyane, no mu myerekano byahereye mu myerekano hajya bariko bariyamiriza ikigo cya gatatu mu quartier. Nakivuze mu biganiro mperukamwe ahantu ni hariho nk'umuntu yitwa Gaston, sindi ngo ni ibintu natohoje, sintinya kumuvuga uko yahawe uburyo n'iperereza kugira ngo asambure imyerekano n'impera. Murabonye ko yaciye bicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Hanyuma amafaranga bahawe, hariho ugwaruka bayahaye, igihugu cyabo babwira bati muje imbere mu myerekano, muboneke muri abambere mukora imyerekano, hanyuma mutere ubwa mbere bwo mubona abatunganya ibintu mu baduhe tubakorereko. Icya kabiri kube ukuja gucafuza abarongoye amashyirahamwe imigambwe abari hejuru bacafure. Mu ntambara zose cyangwa ingamba zose cyangwa ibiki, iyo urashe umutwe uba uriko urasambura ibyo munsi byose, utuma habura igitwara abandi. Iyo ni intambara zo kw'isi yose niko zizwi, hose bagerageza kurasa uri ku mutwe kugira ibisigaye byose bice bishwanyagurika. Rero mu nyuma tumaze guhunga twarabonye abantu batwinjiyemo amashyirahamwe yigenga, ukazibona umuntu tutazi yazana nje tutahura twumva araje n'umwete mwinshi, akanatwereka ko twebwe ataco turiko turakora, akaza tunganya ibintu vuga ngo abantu baje hamwe, ahuza abantu n'abandi, aja muri ONU, aja he, tukabona ibintu byadutse gutyo. Hahera imyaka tugasanga wa muntu abaye wa mbere gutaha mu Burundi, ari we yari wamenga ashushe kuturusha twebwe hasi. Pacifique nahazwe ijwi riragiye, sinzi ko muri ko muratwumva, ariko imbere yuko mugaruka ndabona Leonce yagarutse, nimba ashobora kwishura twa tubazo imbere yuko Pacifique agaruka kwishura utubazo. Ego mwokomeza nimba ariho muri ijwi ryari ryari. Narimvuze abo bantu twabonye baduka bakaturusha umwete, haca iminsi tukabona ahubwo baciye bitahira mu Burundi bakibanira neza na bwa butegetsi atankomanze. Niho twatahuriye ko hari abantu ubutegetsi burungika mu mwanya kanaka, ukamengo baje bafise umwete wo gukiza ibintu, ariko intumbero ishobora kuba iyindi. Anyumve neza, uwumbajije ikibazo sindamusize nko muri abo bantu nta na gato. Hanyuma ngomba rero nje ku kibazo yarambajije ndakigarukeko, ati mumaze kubona barashe komeza amahoro, ni kubera iki mwebwe mutaciye muhamagara imyerekano ngo ihagarare? Nimwibaze ngene ico kintu cobaye coroshe mu ngamba zose zo kwisi. Nukuvuga ahantu hose wocugira uti revolution yoba yarabaye uti mu Bufaransa mumaze kubona umwami w'Ubufaransa yishe umwe mu bari ko bariyamiriza akarenganyo k'ico gihe, nibuka bagira revolution bataciye bahagarika, babandanije kandi bigahitana n'abandi gushika Ubufaransa bugakira. Naho woja kuri abo basende DFDD nyene wabaza uti mbega aho mwakora urugamba ni kweri ko mumaze kubona Ngurube apfuye mutaciye muhagarika byose mukiyumvira ingene mwohindura ibintu mutabandanije urugamba muri ko murapfa? Canke wambaza uti mbega wowe nyene Pacifique tugombe tureke n'abandi, wewe nyene Pacifique incuro bagwagije ukwica mu Burundi ni kubera ko bonye hatwe gupfa utaciye uheba byose? Ni kubera iki no mu mahanga yuri kuzi ntumwe barungika kukurondera no mutondekera ibintu bikorwa kugira nicwe ukuntu bingana? Abantu bamaze kuntukira kunyica hanze,
ibimaze gukorwa sinobitondeka ngo ndabiheze. Yoca mbaza ati ni kubera iki umaze kubona ko n'ubu hanze bashobora kukwica utagira impuhwe kuzohava upfa abana bawe bagasigara ari impfuvyi. Hamwe ibibazo vyo kwisi umuti wavyo koba ko iyo ukoze ikintu ukabona habayemo ingorane uca uheba, byobaye vyoroshe gutora umuti w'ibibazo nimba ari uko twoza turagira. Uyu mu biganiro ahora bamwe mwanumva aba mu bashikira ko mu Burundi hoba n'abakoresha inguvu kugira ibintu bihinduke. None nibakoresha inguvu hagira upfa bazoca baheba, bizoca bigenda gute? Ntabwo dukwiye guhebera aba bariko baratwaka uburenganzira bwacu. Iyo aba manifestation n'ubu igishoboka n'ubu tuba tuyirimwo ntibirahera. Niki cyo kuvuga ngo ntitwayigiyemwo nukubesha. Manifestation yari ikozwe kwinshi, hariho iyo ntumbero baragize bati nka jewe ubwanje nivuge ko Pacifique tukamubona turamurasa ikiziga ciwe tuje tugishira ngo mu kibanza ya manifesta bose aza kukibona maze bacika intege bavuge ko babihevye. Intumbero yo kwica Vitali twari tuyizi. Iyo mbona impa murazi ko bagerageje niba yagira gatatu muri Mouvement Harto turaje manda bambuze bakabura Vitali bagiye kurondera mbona impa bariwe barasa Imana irakinga aracariho. Ico twari tukizi nukuvuga ko ku ruhande rwacu kwari ugira gute twategereza kwiga ingene imyerekano ibandanya igikorwa tuteza gukora tugagikora kandi tutapfuye kuko twari tuzi ko tubayokaje yo kutwica twari tuzi ico bari kuba bungutse bo ibyo tubibasinzi ko ubabara ko ntaracwe ico gihe mugabo kuba tutabonetse aho bari kuturasira ntibisigura ngo nitwari ko turagira imyerekano. Aho habunsaba amabanga ntaza kuvuga ivyo mutazi biba ari vyinshi, ivyo noshobora kuvuga ni vyinshi bindi twaba torimwo twabayemwo, sibo mwanya wo kubivuga hazobibihe kumbure twandike ibitabo twandike no memoire, hari ivyo hataragera ko umuntu ashobora kuvuga, ariko ngoma ndakubwire ko kuva ku munsi wa mbere gushika imyerekano ihere nari ndayirimwo, mugabo sinza kukubwira ngo nayikoze uko umbabarire, hariho amatwi menshi yandi ariko arumviriza akeneye kumva ico nyene ntaco nza kukubwira. Ariko mpereze ku ijambo navuze igihe nishura n'uwundi, kano kanya tureke ukagira kanya ho guterana amacumu twebwe nyene turiko turakinyizwa, kaba kanya ko gushira hamwe inguvu tuguvuduke dusigaranye kugira ngo turabe ingene ibintu bikira. Abari hanze n'abari mu gihugu bipfuza impinduka bashire hamwe inguvu tukuremwo ibi bintu byo gushihana, byo kurasana, byo gutukana, byo kwambikana ibara. Nico CNDD-FDD yipfuje kuva mu nango kirayinanira. Uyu munsi hamwe twobijamwo yoba ari intsinzi ikomeye ngo bogira umunsi mukuru hamwe twofata iyo nzira, maze ibitutsi bahora dutuka ugasanga abi wacu nibo basigaye babidutuka, ibyo babibabaje. Ego sinzi yuko avoka hara utubazo yari yabajije sinanditse, sinzi mugenzanje ari singira mbere yuko tuca tujya kwa Leonce ngira wo kwishurira rimwe na avoka. Gilbert nibaza ko avoka atashoboye kubaza utubazo kuko ntiyashoboye kwinjira, ariko turafise utundi tubazo twagiye turarungikwa mu buryo buciye ku buryo ngurukana bumenyi. Turafise nk'akabazo ko witwa Holy Eud yakanditse mu gifaransa, reka ngira ndagasome ngira ngo turashobora kugasobanura mu kirundi. Yagize ati pourquoi ne pas réunir toute la crème de juristes qui existe, et il y en a, pour attaquer toutes ces dispositions liberticides devant les juridictions internationales, y compris la Cour constitutionnelle, peu importe l'outcome. Ngira ati kubera iki shira hamwe abashingamanza bose batoshira ingufu hamwe kugira ngo baheze basenye ayo mategeko mabi atuma habura ubwigenge na demokarasi mu Burundi. Cyane ego urakoze. Ubundi ngira ngo ntiyabajije ikibazo, yatanze igiciyumviro ciwe avuga ati nk'uyo mushinga ntahe Emmanuel ariko aravuga birumvikana ko ari umuntu w'imvuga kuri kandi yogica afashije igihugu, none raba ntibishoboka ko abikora, dommage. Ngira ngo yatanze akiyumviro kiwe naco nyene yagize neza. Kanterekere Kevin yagize ati mfise akabazo vyokunda ko constitution iza irasigurirwa abanyagihugu kugira ngo tumenye vy'ukuri ibirimo. Jewe ku bwanje numva hoza harabaho ikiganiro kijanye na constitution kikama kiba nka buri kwezi. Murakoze. Ngira ngo akona akabazo ishyirahamwe Fokode ryatunganije bino biganiro ishobora kwishura kugira ngo abanyagihugu bumve ko boronka ako karyo ko gusigurigwa constitution.
Mwambusa bonne gouvernance yavuze ati nashaka kuvuga face au silence coupable nko kutiyamiriza racisme ihonyabwoko n'amaorganisation hamwe n'intwaro zisunga ayo marorerwa. La charte de l'unité nationale est sans équivoque à ce propos. Akabazo sinzi ko kanyuma mwarangije utubazo. avoka yari yanditse yagize ati jewe ndemera ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike afise ico yamaze imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015. Nshaka kubaza la critique yoshobora gukorwa par rapport y'ivyabaye muri 2015. Ngira ngo Pacifique yagerageje kwishura mu ntango ya kino kiganiro. Nta critique negative y'uruhara rwanyu mwokora, kandi jewe ndashima ivyo mukora gushika ubu naho muri hanze. Nutwo tubazo tumaze kwakira kubagerageje kwandika. Nibaza ko dukwiye n'umwanya usa n'uri kuratujana. Ngira Leonce Ngendakumana nimba ashobora kwishura hanyuma batumire baraza kugira ico bavuze kuri utwo tubazo twabanditse, hanyuma dutandukira igice ca nyuma ca kino kiganiro c'icokorwa, duha ijambo abatumire mu minota mike kugira ngo tuze gusoza. Alice Hakizimana nimba mwonkundira. Ego Benjibere. Leonce Ngendakumana sinzi ko mutwumva, ubuhinga bw'ivyuma bwagumye butugora biracika mutarishura. Sinzi uko muri hafi, ndabona ntariko ndababona, sinzi ko mushobora kwishura, ariko nimba mutaratwumva sinzi ko Pacifique yogira ico avuze cyo kimwe na Maître Nkengurutse. Ngira mwumvise hari ubajije ikibazo cyuko ati mbega ntibikunda yuko abiza amategeko bose abahanga mu vy'amategeko muje hamwe kugira ngo mushobore kugira unani mukora ikintu cyoshobora kuza gusubiza ya mategeko meza mwavugaje yari imbere y'ibihumbi 2015 yatuma haba ubwigenge bw'amashirahamwe migambwe na demokrasi mu gihugu. Sinzi ko Emmanuel abaye atari hafi noshobora kugerageza, ariko ko ari barihuka kuvuga kera abaye ashobora kwishura yotangura. Emmanuel Nkengurutse sinzi ko mutwumva. Yego ndabumva cyane. Yego. Urunani rw'abashingwamanza kugira ngo cyangwa biza amategeko kugira ngo amategeko meza ya kera agaruke. Ibyo bikorwa n'abantu bari ku butegetsi. Abantu bari ku butegetsi nibo bahinduza amategeko ariho. Amategeko mabi ariho ubu yashizweho n'inama nshingamateka na nkenguzamateka vya CNDD-FDD cyane nibo bafise ubutegetsi bwo guhindura amategeko kuva muri 2015. Abantu bakeya barimwo ntajwi bafise kugira ngo bahinduze ibintu, banga amategeko mabi yazanwa na guverinoma ya CNDD-FDD. Urumva rero guhindura ibintu sukuba uza amategeko uzi droit no kugira ubutegetsi bwo kubikora. Nico gituma harya ingwano ya politike ikomeye hose kugira ngo haje ku butegetsi abantu barondera neza y'igihugu, abantu barondera demokrasi y'ukuri, igihugu kigendera ku mategeko cubahiriza agataya kazira n'ukurorera iyo ntwaro, niho bishobora guhinduka honyene. Sino twebwe turashobora kugira des propositions nyinshi kandi zirasanzweho, nawe ufata ivyari bisanzwe ukavuga uti turabisubira iki. Ngubu hoze intwaro nshasha par exemple yanyutswe igendera ku matwara ya demokrasi, ifuta izo ngingo zose zari bigasubiza ivyahora bica vyoro. Rero kugira tubishikeko nimurondera uburyo bwose intwaro ihindura ibintu ihari. Sinzi ko izobishobora ariko canke nayo ihinduka hazi yindi ishiraho amategeko meza. Ngira ubwo buryo Hollywood yari yashatse kumenya nibwo yarakeneye ko mwamubwira Maître Emmanuel Nkengurutse. Uburyo bwo guhindura ego biciye mu mategeko n'ubuhanga bw'abaminuje mu vy'amategeko.
ngira ngo nivyo duhava tuvuga ingena tworaba ukuntu twogarukira murakoze uburenganzira cyane bwacu nimba twese. mwabitegekanije kubivuga mu bibike gato duhija mu Yego. Pacifique nawe agira icyo yishura ndabona bane bakiri ku murongo basavye ijambo kera ngira Alice niyanyemerera turaza kubaha umunota umwe nabo bagira icyo bavuze hanyuma tuce tuja mu gice cyanyuma cyo gusoza Pacifique nahazwi ngira mwoduka kwijambo mugerageze gusongora ngize nko kuri kavuze cy'abizi by'amategeko boje hamwe kugira ibintu bice bihinduka bifata umurongo umuntu yoba yibagiye ahubwo inguvu zabo nico bajejwe abize amategeko baza guca imanza mu masentare abize amategeko n'abashingwa manza baza kuburana mu masentare umva muri ico gihe naho boje hamwe gute batari abacamanza ngo baze gufasha guca ijo manza canke ngo bashobora no kuja kuburana imbere y'ubwo butegetsi ntaco biba bihinduye urunani rw'abize amategeko ruriho nka kavibe iriho ico bashobora gukora ubu ni ugushengeza ubutegetsi mu nzego mpuzamakungu zitandukanye nivyo usanga bariko barakora ikindi ni nk'ibi nyene twumvise Maître Nkengurutse yakoze ngaha aho ashobora kwerekana amategeko hari ingene ari mabi akerekana ivyagiyemwo bibi n'ibishobora gukosorwa hanyuma nka twebwe amashyirahamwe n'abandi tukavyakira tukabandanya tuja mu nzego zose ziba zishobora kuvugana n'Uburundi dusaba ko babushirako pression kugira ngo ivyo bintu bihinduke icyanyuma niki avuze nuko mu nyuma ubutegetsi bushoboye guhinduka kumbure ari umuntu ashobora kwizigira ko ivyo bintu bishobora gukosorwa hari ikindi kintu ngomba mvuge ko umuntu yavuze ku kijanye n'ihonyabwoko agira ati amashirahamwe yavuze ahubwo yakoresha ijambo ribi cyane yavuze complice yakoresheje ijambo complice ni ikintu kibi gose kuvuga ko amashirahamwe yigenga yaba ari complice ya genocide ko barakamaramaza kuko complice ni uwafashije ni umuntu agenda gufatanya n'abakoze genocide mu kuyikora bakayikorana ivyo bintu sivyo ngomba ndamubwire ko ashobora kuba afise amakuru adakwiye ku ruhara rw'amashirahamwe yigenga kuri ibi byo kurwanya ihonyabwoko mu Burundi ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha ivyihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ivyaha by'agahomerabunwa ndamwibutse ko kenshi societe civile ikoresha amategeko aba hari ivyumvikanywe canke igasaba amategeko ajaho canke igasaba inzego zikora ico zitegerezwa gukora aha cadre dufise ya mbere dukorerako n'amasezerano yarusha ivyumvikanywe iyarusha nivyo amashirahamwe yigenga yagumye akorako cyane kuva mbere inyuma nyene amasezerano yarusha agihejeje gusinywa amasezerano yarusha yaravuze ko habaho CVR Commission Nationale Vérité et Conciliation yateza kugira ikivuze ku vyaha vyabaye muri kahise igatomora ibintu vyabaye ivyari byo hateza kujaho Commission d'enquête judiciaire internationale yategeza kuza kuraba ko habayeho ivyaha vy'ihonyabwoko ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa icya gatatu hateza kubaho Tribunal Penal International pour le Burundi sentare mpanavyaha mpuzamakungu yerekeye Burundi yaheze igahana abantu bakoze ivyo vyaha mu mwanya wa mbere amasezerano agisinywa amashirahamwe yigenga cyane cyane ico gihe hariho rigiteka n'ayandi nta runani force ntibwari bwajeho barasaba perezida Buyoya mu mwanya wa mbere ko yoshiraho y'abasevere yotuma ko iyo commission d'enquête judiciaire internationale kandi agakora ku buryo habaho iyo sentare ariko ntawuzi gituma ubutegetsi bw'ico gihe bwagumye bukwega amaguru ikiringo ca mbere c'ifata kibanza cyaheze perezida Buyoya atabikoze ivyo bintu aza mu mpera niho yagiye gutuma ko muri ONU ko hogira baza bakavugana ingene hobaho kumbure iyo commission d'enquête judiciaire internationale mu kiringo ca kabiri ca transition hari perezida Ndayizeye nawe nyene nta kinini yabikoze ko kiretse ko mu mpera yateye ashiraho itegeko ryashiraho CVR itegeko abantu batahurije ko batakunze zazanye imari kandi mu baharira harimo ya societe civile nyene ikikwereka ko yagumye kurikiranira hafi ivyo bibazo muri hamaze kuza CNDD-FDD yaje igorana cyane kuri ivyo bintu ubwa mbere bwo CNDD yavuga ko idashaka niyo CVR yavuga ngo ikeneye ngo commission vérité n'ibindi kintu yongerako mugabo ntiyashaka CVR kujya yavuzwe
nta watahura igituma yo idakeneye kuko kuri kuvugwa naho inyuma ya 2015 ubona ari byo yasize ku mwete mu nyuma hanyuma iriyamiriza gose ikintu cyose cotera kizana iyo sentare yoca izo manza muri societe civile twasizeho n'urunani rudasanzwe rwakurikirana ibintu byose bijanye no gushiraho ibyo twita les mécanismes de justice transitionnelle mu runani force mu gihe je nari ndayirongoye mu bikorwa twakora ndibaza ko 50% y'ibikorwa force yakora vyari bijanye no gukurikirana ibi byo gushiraho izi mécanismes tuvuze induru tuhura n'abashoboka bose kugira ngo ivyo bintu bishoboke ariko CNDD-FDD kanana gushikigira ibiganiro n'ishiramwe mpuzamakungu ONU muri ivyo biganiro bagira ivyo bahinduye CNVR hinduka sévère hanyuma sentare barayanka kwibaho bavuga ko adoshya cyitwa tribunal spécial habaho icuko babaza abanyagihugu cyo bavyibaza ko turagwana ku buryo habaho umugwi w'inyabutatu waja kubaza abanyagihugu harimo société civile na Nations Unies hasohoka raporo nziza cyane abavuga bino bintu barakwiye gusoma nk'izo raporo kugira ngo bakurikirane ibintu aho biba vyari bigeze bakabona naho vyapfiriye twaragwanye uko twashobora kuri ivyo bibazo mu mpera rero tugiye kwegereza amatora ya 2015 CNDD-FDD hindura ikibazo aho gigomba igwanishe mu by'amoko izana severe tumvikanywe ko izana ibintu bibandanya kujyanisha abarundi irondera ko abahutu n'abatutsi bavanako kugira ngo abazoja kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ntibashobore kuba bari kumwe niho ngomba mpereze iki kibazo ubwa mbere bwo ababivuga barazi neza ko société civile iri contre le génocide ntushobora kuvuga ko ugwanira les droits de l'homme utagwanya génocide turagwanya génocide turagwanya les crimes de guerre turagwanya les crimes contre l'humanité nibi twakoze byose umwe yambaza ati muri CPI bigezehe ibi byose dukora n'uyu munsi usanga bibandanya biri muri bene uwo murongo y'ukugwanya ivyo byaha by'agahomera ivyo byaha bikomeye cyane usanga Burundi butariko burahana CPI iraherutse kuvuga ko ayo matohoza isa niya yahejeje iri ku ntambwe yo gusohora n'imitahe mugabo ko imitahe yayo isohoye tutazobimenya tuzobona abantu bafatwa abantu bazokwisanga bagiye ahantu bashobora gufatwa abantu babone bafashwe mugabo CPI ntizokwigera itubwira ngo twasohoye umutahe ufata naka ivyo mu bisanzwe barabinyegeza kugira nabo bantu bijajare bahabi baja mu bibanza ishobora kubafata igikorwa murumva ko twakibandanije yaba ibyo bya justice transitionnelle urunani force n'uyu munsi rurabandanya rondera amaraporo force imaze gukora ku bikorwa CV bino munsi iriko irakora ibyo Rwanda yicariye ivyo ibandanya kwerekana bikwiye kuko bingana muzosanga société civile abavuga ivyo bintu muri ko murayirenganya ahubwo no kuraba ingene mukurikira mukamenya aho ibintu byose yabigeze mukafatanya na société civile nyene kugira urwo rugamba rubandanye rubagwiza kurusha ariko gukoresha kino kintu kugira ngo nkuko CNDD-FDD ivyipfuza abahutu n'abatutsi bavane ko mu kwiyamiriza amabi ikora uwo muntu wese agira ivyo ndamubwira ko abariko afasha CNDD-FDD uyu munsi umuntu wese agira intumbero zituma abantu bavanako bataja hamwe nigo rugamba rukomeye nkuru nziza yakize muri 2015 be nabo bari kumwe ababikora uyu munsi barondera ati naka ntavugane na naka ntaje hamwe na naka Frodebu ntije hamwe n'abandi CNR ntije hamwe n'abandi mu kugira ibintu bihinduke ntabwo muba muri ko murafasha cyane ubwo rugamba mwibaza ahubwo mushobora gusanga mufashije CNDD-FDD kugumaho no gukomera ikabandanya ikora ku buryo n'ibyo dushaka ko bihanwa bitazigira bishobora guhanwa nuko genda bibona ivyo bintu murakoze cyane Pacifique Nazo rero wose ngenda kumana ubuhinga bwagumye bubagora mwogira ko mwishura twatubazo nimba mushobora kugura mikro mukavuga Eonse ngenda kumana sinzi ko muri ko muratwumva turabona ko muri ku murongo vyokunda yuko mwugura mikro mukishura utubazo mwari mwabajijwe na Sindumuja kumbure kongira
ntibirakunda ko Leonce Ngendakumana atwumva na mugenzanje Alice Hakizimana nimba ariko aranyumva, reka duhe iminota 4 ya nyuma aba basabye ijambo, no kuvuga Mwambutsa, Seruvumba, Birori na Dismas. Mukoresha umunota umwe muzoba mudufashije kugira ngo turangize kino kiganiro. Mwambutsa, mwotangura mugerageze mukoreshe umunota umwe, mutumbereze nimba ari intererano canke ari kibazo. Kumureko Mwambutsa niyo batwumva ngira ngo yofata ijambo agashikiriza akabazo kiwe canke intererano yiwe. ni intererano n'ikibazo amemta. Urumva Pacifique yantanze mu manyama, nashaka kubaza position ya societe civile yo mu Burundi ku kibazo gihanze abarundi citwa ihonyabwoko, racisme n'ihonyabwoko, kuko nizo ngorane Uburundi bufise. Ahantu haba amashirahamwe mwayaharuye sinzi wavuze ngira bigeze ku majana, tukaba tukivegeta muri racisme n'ihonyabwoko. Urumva kishati kieme bien jati bien, nico gituma ndiko mvuga societe civile, no kuvuga ariko Mwambutsa ndabibutse Mwambutsa ntabaciriyemwo kino kiganiro nimba mwagikurikiye neza, nubwo babicishijemwo gihagaze ku bwigenge bw'amashirahamwe n'imigambwe na demokrasi mu Burundi. Ntabwo twaje kuvuga yego cyane mugabo nta bwigenge bubaho vis-a-vis d'une idéologie twa racisme na genocide. Naho hari kibazo eske muri genga iyo hageze iyo ideologie, naho hari kibazo ntitubabona. Nico nashaka kuvuga. Pacifique yavuze gatonye ati turi contre, hariho intwaro iri kwira ry'abantu i Kongo, muri ko murareka abarundi ngo bagende mu matora, intwaro n'umugambwe wabyo uri ku butegetsi kandi uzoba kandida, nayo makoalisiyo muri ko muravuga nayashigikiye ivyo bintu, ayo marorerwa yose. Alice yari yasomye ibyo navuze. Nashaka rero kubabwira yuko muri ko muraduhenda, canke nimutubwire rero mamutore muti turaraba, canke vyatunaniye nk'uko vyananiye abandi, turabiraba tukabura aho duhera. Gira amahoro. Murakoze cyane Mwambutsa, ngira baraza kubishura nubwo ari kibazo kitari kijanye n'intumbero y'ikiganiro. Alice Hakizimana sinzi ukurikira, ngira mwo muhe ijambo. Ukurikira umenga yari King Umurundi, nimba munyumva murashobora gufata ijambo, canke Seruvumba. Alice nituriko turumvikana, sinzi Pacifique nazo nimba munyumva yuko mwo kwishura uyu Dismas, hanyuma tuje mu gice cya nyuma turangize kino kiganiro. Ego numvise uhereje kuvuga, nibaza ko ari Karoli Mukasi, ndamumva mwijwi. Mu kibazo ciwe bwa mbere ndamuramukije. Karoli Mukasi ari mu ndongozi z'igihugu zatwara Uburundi ndi mu umwana muto cyane, aho yari arongoye umugambwe Iprona muri za 1995 1996. Jewe nari umunyeshure niga mu mwaka w'12. Urumva ko ndafata ko ivyo bibazo bariko aravuga ko abizi kundusha, kuko kenshi bariko avuga ivyabaye mu 1993. Karoli Mukasi uwo nyene yaraganiriye n'umugambwe Frodebu, baricarana barasinya convention de gouvernement. Uyu munsi hari aho bishika sintahure se position yariko aravuga ko abantu badashobora kwicarana, ko abantu badashobora kuvugana. Simuranda bitahura kuko we ico yakoze gisumba ivyo abo bandi bose bavuga. Yaricaranye n'abarongoye Frodebu, barasinya amasezerano, barasangira leta. Mu 1996 araba mu bafashije umuzo wa Perezida Buyoya ku butegetsi, barafata ubutegetsi, Iprona irafata ubutegetsi. Rero muje muri ico gihe haraho numva umengo hariho ukurenganya abantu, kuko ni nkuko we wadusavye ati twebwe ivyo twakoze nabi ari wowe ubikosora, ni ufise ingufu kundusha je nari mfise ubutegetsi, numva ko abandenganije. Ariko aho twebwe duhagaze haratomoye neza.
aho duhagaze turi contre toutes les violations des droits humains, tugwanira ko amasezerano mpuzamakungu yose yubahiriza agateka kazina muntu yubahirizwa mu Burundi, narijya n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo nyene rivuga ko ayo masezerano ari partie intégrante de notre constitution, ko ari mu bigize ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Muri aya masezerano mpuzamakungu harimwo iyi convention contre le génocide na racisme, iyo iriho mu byo twipfuza dusaba ko zubahirizwa, iyi irimwo. Ikigira kabiri, twebwe dusaba ko ivyumvikanywa hagati y'abarundi uhereye ku masezerano y'Arusha nuko babivuganye vyubahirizwa, kuko y'Arusha baravuganye ko ivyo vyaha bihanwa, baravuganye inzego ziteza kujaho, harabayeho ayo masezerano hagati ya ONU n'u Burundi. Ivyo byose twebwe tugwanira ko bishigwa mu ngiro. None ikindi yo bagomba kumvugana igiki, kumbaza ngo uri contre le génocide, noreka kuba contre igishaka kunyica. Hari ubwoko bw'ibibazo je ntatahura, umuntu wamubaza ngo mbega wewe urashigikiye abashaka kugutema, umuntu yobishikira gute ivyo? Muri société civile turi contre le génocide, turi clair kuri ico kibazo, kandi turi mu bagwanira ko les mécanismes ziyihana zijaho, turi mu bagwanira ko les parties prenantes, no kuvuga abo bose bari bafise ico batereza gukora kuri ico kibazo, bajua hore yabo harimo Nations Unies itegerezwa guhana ico cyaha, yanagitohoje ko hakaba raporo yagikoze ko, ariko ifise aho yagarukiye badahejeje iyo processus dusaba kwihera. None ikindi novuga n'igiki? Nibaza ko inyishu mwatanze Pacifique Ninahazwe ikwiye. Tugaruke mu kiganiro, mu ntumbero y'ikiganiro. Rero singenda kumana ndabona yagarutse, mugerageze kwishura twa tubazo bari babajije, hanyuma dusoze kino kiganiro, kuko twibutse bariko badukurikira ko kino kiganiro gihagaze ku bwigenge bw'amashira hamwe n'imigambwe na kazoza kayo, turavye ibihe duciyemwo, ibihe Uburundi burimo. Oya, ntimushobora kujaniranya umuntu gutyo. Une minute de droit de réponse birarekuwe. Ariko ngira mwatwumvise, ngira bagerageje kubishura, hanyuma mwumvise ko ari n'ikibazo kitajanye n'ikiganiro turiko turaremesha. Kumbure ngira Fokode yabishobora, tuzoheza dutunganye ikindi kiganiro kijanye n'ivyo, hanyuma baze babishure, havugwe kuri ivyo bibazo kumbure bibakiye bamwe n'abandi. Rero ngenda kumana nimba mushobora kwishura, ijambo ni gwanyu. Mwugurure mikro mwishure. Deonse ngenda kumana sinzi ko ari karanyumva, ariko ngira araza kuza kwishura utwo tubazo. Reka tubwire ko Alice Hakizimana nimba muri ko muranyumva, tugerageze nk'abaza gusoza kino kiganiro. Pacifique Ninahazwe nimba muri ko muranyumva, reka duhere kuri mwebwe. Uno munsi muravye uko ubwigenge bw'amashira hamwe bumeze n'imigambwe n'ivyo mwagiye murashikiriza ibijanye n'amategeko uko vyifashe, mubona hokogwa iki gigakorwa nande? Mugerageze mukoresha iminota 3. Ego murakoze. Ahantu je numva no hagarara cyane nuko ubutegetsi bw'u Burundi bwo nyene bwibagira akamaro k'amashira hamwe nkaya. Buriya umwanya munini batubonamwo abansi, kubera ko tuba twerekana ivyo batipfuza ko bivugwa, ariko ntibazi inyungu nayo ihari y'ubugira by'ukuri société civile yigenga. Ku ruhande rumwe société civile yigenga igutuma wigengesera ukiyambika. Ikigira kabiri nuko n'abagenzi b'u Burundi, nagomba ngo abapartenaire bahura n'u Burundi, iyo ufise société civile yigenga biroroha ko bakwizera, kuko nabi bihugu barimwo ni bihugu bifise société civile bazi akamaro ifise. Rero iyo ufise société civile biroroha gose ko wizerwa n'amakungu kurusha iyo wayirukanye. Ikindi nuko société civile yiri hanze buriya biranakononera kurusha ko yoba iri mu gihugu. Iri mu gihugu mukaba muganira, burya baganira bavugana, barungurana, haraho aho bashobora gutahurana, barashobora no gufashanya. Je nigeze gutanga akarorero ingene nko mu biganiro byafashe Burundi byo muri 2012 turi Geneve mu Busuwisi, leta yajugumiye ibonye twebe badutumiye muri société civile,
ariko tumaze gufata ijambo tukerekana ibibazo bihari mu gihugu by'ukuri turabivuga twe twiga tubica iruhande, ariko kandi turanashyigikira ko amakungu abandanya gushyigikira igihugu, mugabo tuyasaba ko mu gushyigikira igihugu baguma bashimika ku bijyanye no gukingira uburenganzira bw'abarundi. Iryo jambo ryarabafashije muri ico gihe, amakungu aremera kubafasha. Burya mu bibazo uyu munsi Uburundi bufise, iyo aba bari bafite societe civile yigenga bajana mu makungu bakavuga ivyabo, societe civile ikabivuga ukwayo muri rangaje ya societe civile nyene, burya igihugu co haronkera vyinshi. Ariko uyu munsi inyifato bagira ituma igihugu gihomba ibintu vyinshi cyane. Uti none ibintu vyohinduka gute? Icambere nico cuko nimba abategetsi bahari bipfuza akazoza keza ku Burundi, boteza kumva ico kintu societe civile ntabwo ari ivyako ku gihugu, societe civile n'ubutunzi bukomeye bw'igihugu. Noneho nama nibutsa naho abategetsi baraniyibagira, ngomba nshishemwo naho mvuze umwanya muto. Igihe kimwe jewe nigeze kuba mu biro vya Edouard Nduwimana akiri mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, atubangamiye gose mu runani force, hanyuma ndinjira rugara n'ibiro, turaca hirya no hino ndamubaza ico duhora, ndamubaza ko abona ko tutari societe civile. Mu ijambo yambwiye ati ndakubwije ukuri ko ndabizi ko ari mwebwe societe civile, ndabizi ko umunsi bamfashe bakamfunga ko ari mwebwe mwenyene muzosigara mushobora kuvuga, atari kubimenye ubimenyere, kubera kuri kuratugora tireye turi kurayigora nayo ntikureka tuzoguhonda. Yambwiye ivyo yambwiye ko yemera ko ari societe civile, yarambwiye ko yemera ko ari ishobora kumutabara umunsi bizoba bimuyangaranye, ariko yambwiye ati utugoye ntituzokureka. Rero ngomba kubaha iyo mpanuro, ni kenshi tumaze kubibona ubwo butegetsi abakomeye barahava, hakaba imyanya baza kudukenera, bamwe bakadukenera baranatwirukanye. Ejo bundi yari igihangange cy'igitangaza Bunyoni, murabona ibyamubaye ko ariko agatabagwa nabo yahatswe kwica abo yangaje, birashoboka ko bamutabara mu mwanya byari bikomeye. Nabo batwara uyu munsi nama ndabisubiramwo sizoreka kubivuga, burya hari umunsi bazokenera ko ari iyi societe civile nyene igaruka kubatabara, rugeranye ko batazi ko bizoba bigiye kubagendera. Rero ubutegetsi bwotahura ko twebwe turi nyungu ku gihugu kurusha kubagora nk'uko bavyibaza, naho ico tuvuga tutazoreka kukivuga. Narumvise umukuru w'igihugu ariko aragiriza umwe mu marongo y'amashyirahamwe mu Burundi, mbere yasa n'uwatekereje Gabriel Rufyiri, kera yatubwira amadosiye y'abiba akayadomako kavuga bivyo baribo, ubu ntacyo yarakivugako, avuga gusa ikintu cy'ubuzima buzimvye. Umukuru w'igihugu wumvirije amajambo aherutse kumutuka ngo numusuma, ibintu yamuvuze ko nakamaramaza. Ariko je no wabwira ko igihugu societe civile ari ubutunzi, igisigaye abandi bose basigaye no kubandanya ntibacika intege. Amashirahamwe turimwo ntiducika intege, abanyapolitike bavuga ko biyamamaza nabo nyene bagume bacibutsa no mu gihugu abakiri mu gihugu. Twese tugume dukora igishoboka cyose kugira ngo amategeko ahinduke, societe civile isubire gushoboka mu Burundi, hakaba n'abafasha Burundi nabo nyine tubandanye gutera kakamu nyene. Ariko imbere ko murangiza Pacifique Nahazwe, hari akabazo mbere ko mpa n'ijambo abandi mwasangiye ikiyago nk'abatumire. Hari abatari bake bibaza ko ubwigenge canke igikorwa c'amashirahamwe yigenga kigoye muri bino bihe, benshi batagifise uburyo bakora mu buhungiro, mbere n'amashirahamwe yabafasha usanga yarabakuye ko amaboko, abandi nabo bakaba barinjiye mu bundi buzima bujanye n'ubuhungiro. Ntimufise ubwoba kuri kazoza kuko nta mashirahamwe azobandanya baho n'ubwo bwigenge bifatiye ku buryo kuko hakora mu nda? Ico kirumvikana, ariko kenshi uzurabe abantu bo muri societe civile imbere yuko haboneka n'ubwo buryo usanga babayeho, imbere yuko n'uwogira ngo abafashe, imbere yuko naboneka baza bariho bariko barabikora. N'igihe ubwo buryo buvuyeho ntibahagaritse. Nabaye nk'akarorero jewe nababwiye nti hari ishirahamwe ryadufasha ryambagije ko ingene ndabibona, avuga ati turahagarika kugufasha kubera iki niki niki. Ndababwira nti hako mpeba igihugu noheba iyo mfashanyo yanyu, kandi ico gihe baranayikase. Ubu kumburengira ico ntahereje kwigenda tanki. Ico ciyumviro nuko societe civile havuye iva muri Sinarede muri Kigarama
na 15 ntitwabandanije muri Sinarede bitavuye kuri abo bivuye ko hariho ivyo twabona bitari bikiduhumuriza sinza kubigarukako mugabo societe civile ntikirimwo aho muri Sinarede ko nari nakivuze ni byiza ko ndagitomora ntihagire ubyumva uko bitari twarabisohoye twaravyanditse twasohoye itangazo byavuga ko twe tuvuye muri Sinarede ico gihe hanyuma rero je ntabwo babwinshi cyane mfise kuri urwo ruhande haba ngahi iwacu haba n'ahandi abantu baharanira agateka kazina muntu no yita nka vocation n'abantu harahumengo n'abasazi harahumengo uvuga uti na leta burya ntiradutahura je nibuka ko nigeze kwakira mubiri wanje Pascal Nyabenda imbere yuko umukuru wa CNDD-FDD hasigaye nk'indwi yarigeze kuza mu biro iwanje ambwira ati wewe twaragiye ku makonte yawe nta mafaranga tubona ariko turazi ko bazungu bakuzanira ibifaranga babizana mu masake bakagushirira ngaho mu biro bo bari bazi ko bijya bintu ibi byose tubikora ku bw'amafaranga ntibashobora gutahura ingene umuntu akora igikorwa gishobora kumuca umutwe bazibonye n'ibyo bakora ngo batwice ukabandanya ayo mahera abo batayabona kuri yaronka rero ntabwo amahera ari yari imbere ndazi ko naha amafaranga azo batayafise abantu bazobandanya hariho n'abandi bashasha mbona batera bavuka ubonye nk'aba ba King Umurundi kuri Twitter King Umurundi wazi ariko arakora n'umuntu haranira agataka kazi na muntu ku rugero rukomeye ariko nzi neza ko abikora atashira hamwe atacariko kiramufasha rero bene abo bantu bakoze uko bumva ineza y'abandi bumva ko bategerezwa kuyigwanira yaba twebwe mubona uyu munsi ejo dushobora kuba tutariho twapfuye canke twahinduye ibyo dukora hazokwama hariho abandi ivyo bintu babigwanira kuko natwe mu kubigwanira nta numwe yaje kudukoka nta numwe yaje kuturondera ejo hazoza n'abandi iteka ry'umuntu umwe wese agiye yumvamwo hama hariho abarihagararira murakoze cyane rero ngenda kumana ngira umuranyumva yego ndabumva sinzi mugo kumwe mu nyumva nanye mbona mutanyu neza mugire ko mwishura twatubazo mwari mwagiye kw'ideni hanyuma muvuge n'icyokorwa kugira ngo imigambwe amashira hamwe asubize agarukana ubwigenge yari afise imbere yuko haduka indiane za politike n'umutekano mu 2005 nari navuze yuko ndiko ndishura Jean Claude nari navuze yuko yavuze ati izo nani zagumye zirakurikirana abantu bazosura kubizera gute nari namubwiye yuko cabaye icigwa twarize twarakuye isomo ibyagiye bitubuza kugira ngo izo nani ndizige ico zishika ko twarabibonye nariko mvuga ko habaye kwikunda birenze gushira imbere inyungu z'abantu gusumvya inyungu z'igihugu kuguma turabanyororo bakahise kuguma mu migwi y'abahutu n'abatutsi ivyo byose byaratumye izo nani zigira ingorane ntizikore neza mugabo nariko ndavuga nti twagumye twiga hanyuma yambaje n'akandi kabaza ati mbe ingufu CNDD-FDD ifise izikura he zizovaho gute ingufu CNDD-FDD ifise izikura muri ivyo nariko ndavuga abantu batabona neza inyungu ya bose inyungu y'igihugu ahiri ugasanga bashira imbere inyungu zabo inyungu z'amoko yabo inyungu z'imigambwe yabo aho niho CNDD-FDD ikuri izo nguvu ifise si n'inguvu mikase n'inguvu umunsi rero abantu bumvise yuko ineza y'igihugu iri hejuru y'ineza y'amashirahamwe y'abayimigambwe cyangwa yandi mashirahamwe twamye tudondagura bakumva ko inyungu z'amashirahamwe ziri hejuru y'inyungu z'umuntu umufashe nk'umuntu n'individi burya ingufu za CNDD-FDD zizoba ziheze kandi ndibazwa atari kera kuko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko nayo nyene ibona ko ifise ingorane ego tubazo mwari mwabajijwe na Sindumuja nubwo tudahuye n'ivyo twariko twavuga muri kino kiganiro yanatwe ngo twishura hanyuma mutange intererano ku cyokorwa aha anyu urumva twavuze ko turiko turigishanya ni session educative mwene ibibazo bya genocide Pacifique yabyishuye ko cyane hari ukuntu twafashe intumbero y'ingene ibyo bibazo
bizotora inyishu. Sinumva ingene abahutu bamwe bamwe akagwi k'abahutu bamwe bamwe baciye bagenda n'ubu agatelefone kare hose ngenda kumana karasuye kutugora mu kurindira ko agaruka kumbure ndabona yagarutse rero ngenda kumana ubu muranyumva neza. ku itariki y'abatutsi rero ngenda kumana ubu muranyumva neza. Biracyagoye nimba Emmanuel Nkengurutse muri ko muranyumva mu kurindira ko rero ngenda kumana dufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo tumwumve mwotanga intererano ku cyokorwa ku mategeko ku bijanye n'ubwigenge y'amashirahamwe n'imigambwe na demokrasi mu Burundi. Mugerageze namwe musongore umwanya uri kuratujana. Ego ndafise icyo niyumvira. Icyambere mbona cyokorwa nuko aya mategeko ajanye n'agateka kazina muntu, ivya demokrasi, ibintu byose vy'amanosyo ya etat de droit byohava bigakwiragizwa mu banyagihugu kandi mu rurimi rw'ikirundi kuko birakwiye ko abarundi benshi bavyumva bakamenya uburenganzira bwabo, bakamenya n'ingene buharanirwa kuko hari uburyo bwo guharanira ubwo burenganzira bwabo bwo kuburwanira, hari uburyo n'ubuhinga bwinshi. Ivyo rero abatanguye iyi SpaceX bokomeza tugaguma turiko turasigura abantu bakabimenya, kandi cane n'udutabo dutoya tukabaho mu kirundi kuko benshi ntibazi igifaransa, natwe tubisigura rimwe hari aho bitugora kubisigura mu kirundi, ariko habaye igikorwa cyo kubishira mu kirundi vyofasha. Ico ni cambere. Icya kabiri, hoba igikorwa cyo kuraba ingene amategeko mabi ahinduka gute. Vyavuzwe kare, ni lobbying umuntu akora, ni plaidoyer ikorwa ku buryo kumbure bishoboka yuko ubutegetsi bushobora kwikubita agashi, sindabizi, bigahindura, tukabereka inyungu nk'uko Pacifique ariko arabivuga, inyungu zo gukorana na société civile n'imigambwe de l'opposition n'abandi bose bakeneye ko igihugu gitera imbere. Ivyo hinduka cyane je mbona ni bibiri: hoba inzego de régulation y'amashirahamwe yigenga, amashirahamwe ya société civile, hanyuma n'imigambwe, mbere n'amakonfession religieuse. Ntivyumvikana ko umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu, umunywanyi akomeye cyane wa CNDD-FDD ariwe aza kugenga ingene imigambwe ikora, nijya nyene batavuga rumwe. Ivyo ntivyumvikana, ahandi si uko bimera. Harabaho yego urwego rwa leta, mugabo rugizwe n'abashinga ntahe bigenga, bavuga ukuri, bazi icyo ari cyo le principe démocratique, akaba aribo baraba ibikeneye ku migambwe, bakemeza n'iyo migambwe. Umugambwe ntuteza kwemezwa na leta, oya, kuko ni ishirahamwe risanzwe. Ego ndemera yuko muri leta boraba ko uwo mugambwe utari contre l'unité nationale, kandi utagomba kuzana ingwano, naho mbona ari imigambwe izana ingwano kandi iri ku butegetsi. Ariko hakaba ico kintu ca girasa, nico kimwe na ASPL, hoba urwego rwabo rubijejwe nka kurya, nuko nago bagwinjiriye. Hari urwego ruraba ivy'amamedia, marezima ndi kwigenga,
ico gihe rero tworaba ko izo nzego zokwigenga sinzi ati biciye mu ntwara y'ubu birashoboka kuko twihebuye ho naco twokora twaca tuzinga amaboko bakabandanya gutyo tugomba gukomeza gakora lobbying plaidoyer gushika naho nabo nyene bashobora kuvyumva canke bagaheba bagahindura kuri ivyo bintu bibiri bo hoba n'urwego ruraba vy'amakonfession religieuse ariko gwigenga atari ministre de l'intérieur umusende DFDD aza kuraba ingene imigambwe imugwanya ikora ntivyumvikana ingene abantu bitwa basa nuko ari abajuge kwaya nukuri société civile aho usanga iri nka juge igira iti mwe amategeko avuga ibi none muriko mukora ibi si vyiza ni muhindure mukora ibi bene abo batwaza mu kazi ntibavyemera nico ica gatatu ego novuga yuko abantu boja hamwe par réseau ntiyabe basida bibazwa ubu ari abantu bamwe basida bibazwa ukamenya bati abandi bakasifikira babibona baribona bandi baribona abarundi tugowe twese tugowe rumwe inzara ikubita bose ubutungane butari bukubita bose la violation des droits ikubita bose abantu tukabajijura muri session nyene yo kuforma abantu bakabona yuko bakwiye gukora derezo hama bagaharanira uburenganzira bwabo bo hari ikintu kitazoshoboka ibintu byose ntibizoshoboka uburenganzira bugomba gukingirwa kandi abantu babukingira ubwa mbere n'abacamanza none abacamanza byokora gute kugira ngo bigenge basubire sinzi ko bigeze kwigenga bo kwigenga bagakingira uburenganzira ega ni ibintu bihinduka ni amateka hinduka niyo baca imanza zivuga abagiye kwitwara barenganijwe bagasanga hariho abamagistrat babacira imanza neza n'aya mategeko mabi arashobora guhinduka para jurisprudence nivyo mbona majambo make murakoze cyane leta nayo ntawuzo aruha mu kuvuga ko kiye kwikubita kashi kuko nta umutahe bashize mu gukora ikibabarundi mu kubarenganya mu kubatwara uburenganzira bwabo nta nyungu bizana murakoze cyane Emmanuel igihugu cyanyuma mu cyambere mu biteye inyuma kubera kuko abantu badafite uburenganzira bashobora gutera imbere nta gitera imbere urabona abaguzi atunga bo hanze barahevye imitahe hanze nikiza imfashanyo yarahagaze n'imitahe yova mu barundi bo nyene hakubikora barahunga abantu baciye ubwenge bamya baravyituka ngata abantu baciye ubwenge baragiye hanze nta bari akazi gakogwa uko gashaka ari kubera iki kubera tabwigenge buriho kubera tantwaro ya demokrasi yubahirijwe kubera ta leta igendera ku mategeko leta rero nivyumve barya batwara kwari darerentere yuko bagomba gufata bagahindura bakubahiriza agatakazi bagakora nk'uko vyari imbere ya 2015 nawe rimwe nawe nyene baza barahohotera abantu ariko ntivyingana n'ibiriko birabu aha niho nohereza murakoze urakoze cyane nimba ari Hakizimana mu nyumva tutoba tugize nabi ndabona mumbabarira abandi bariko baradukurikira ariko ku murongo mu basavye ijambo harimo Innocent Muhozi yararongoye urwego OPEB ni urwego rwaruhurikiyemwo ibinyamakuru n'abamenyesha makuru mu Burundi kumbure nimba hari intererano ku cyokorwa kugira ngo n'amaradiyo azosubire gukora asubirana ubwigenge mu Burundi ngira munyemereye abo twasangiye ikiyago nabo twasangiye kuremesha kino kiganiro Arisa Hakizimana muranyemere ko duha ijambo Muhozi amwe yo gerageza agafata umunota umwe akaduha intererano yiwe kuko turiko turarangiza kino kiganiro ego inyuma yiwe ngira muce mugumana mikro kugira ngo musoze na kino kiganiro ariko ngira Leonce Ngendakumana nabonye nawe nyene yagarutse sinzi ngira muramwongera ijambo Innocent Muhozi ndiye batwumva umunota umwe agatererano kiwe ngira yakurikiranye ibyo ariko biravugwa kugira ngo tubandanye dusozera kino kiganiro
sinzi ko ari hafi ngira ngo ntatwumva nimba atatwumva Leonce Ngendakumana ndabona yari yagarutse ngira musaba gutanga intererano. Leonce Ngendakumana mwa muri ko muratwumva hamwe mwotwumva mworangiza agaterano mwari ko muratanga ko turiko turarangiza kino kiganiro nimwa mutwumva umunota umwe agatererano kanyu. Na Leonce Ngendakumana ngira ngo mu buhinga bw'ivyuma bwamugoye, reka tubandanye dusozere kino kiganiro. Twibutse ko kino kiganiro cari gihagaze ku bijanye n'ubwigenge bw'amashirahamwe mu Burundi, uruhara rwayo muri demokarasi be n'ingene abandanya kwigwanako muri bino bihe vy'agacinyizo, intererano nyinshi zatanzwe. Twibutse kandi ko kino kiganiro cari catunganijwe n'amashirahamwe Focode ishirahamwe Focode rifadikanije n'ishirahamwe Kavib. Imbere rero y'ukurangiza nyezina kino kiganiro, reka duhe ijambo abaserukira ayo mashirahamwe kugira ngo bagire akajambo kanyuma bashimire nabo twafadikanije muri kino kiganiro. Maître Gustave nimwaba mutwumva akajambo kanyuma gushimira abatumire. Maître Gustave sinzi ko yoba ari hafi, hamwe yoba twumva yo kugura akamikro kiwe. Ngira ngo imbere yuko Maître Gustave ashobora kuja ku murongo, twoha ijambo Pacifique Ninahazwe ahagarariye ishirahamwe Focode, rimwe mu mayo mashirahamwe yatunganirije kino kiganiro nyigisho, kugira ngo agire icavuze akajambo kanyuma. Pacifique Ninahazwe, ijambo ni rwanyu. Ico novuga ku izina rya Focode ni ijambo ryo gushima, no gushimira bwa mbere mwebwe abamenyesha makuru Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, mwadufashije kurongora ikiganiro kikagenda neza. Twoshimira abantu bose bafashe ijambo muri iki kiganiro, muri abo sino kwibagira bwa mbere abatumire bemeye kutwitaba bagatanga ivyumviro bikomeye kandi vyubaka, Maître Emmanuel Nkengurutse be na Honorable Leonce Ngendakumana bafashe uyu mwanya, kumbure hariho imirimo yindi bari kuba barimwo, baza kusangira ijambo natwe, bakoze cyane. No hanyuma twizere ko tubatumiye bazoza tugasangira ijambo nk'uku. Turashimiye abandi bose bakurikiranye ikiganiro, abatanze ivyumviro, abataronse akanya ko kuvuga, mwese turabakengurukiye. Nibutse ko mu kurangiza haza kuba kandi ikindi gice aho hari ibibazo biza gutangwa. Bino biganiro kenshi mu kubiheza turatanga utubazo kugira ngo bariko barakurikirana bahiganwe, maze ushoboye gutora ku kabazo wa mbere agaheza akaronka agashimwe. Murakoze rero mwese twasangiye ikiyago neza. Ndangiza uko nagumye mvuga nti societe civile n'ubutunzi ku gihugu, societe civile yubaka demokarasi, societe civile nongera ko yuko yugururiwe bose, buriya ntabwo ifise beneyo n'abayigaba. Hariho abatubagije ibibazo nk'uko umengo ni twebwe dutegerezwa kuvuga ibya societe civile. Societe civile n'uwo ari we wese wumva hariho nk'ikibazo societe civile ihari yo bitavuga ko neza, icakora ashinga ishirahamwe nawe akajamwo, aho yipfuza ko tumushigikira akatubwira, nkuko natwe twipfuza ko adushigikira duheza tukamubwira. Societe civile igizwe nuko gufatana, nuko gufashanya, ntihagire uwumva ngo ni ibibazo by'abanaka, biguma ari bya twese. Ni societe civile ya twese. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, ndabakengurukiye. Murakoze Pacifique Ninahazwe. Maître Gustave niba twumva akajambo kanyuma ku izina rya Kavib. Alice, nagira ntangure kubashimira ko mumpaye kano kanya. Rero ku izina rya Kavibe nagomba gushimira abatumire bose bashoboye kuremesha kino kiyago, hamwe na mwebwe nyene mwagitunganije neza mu buhinga bw'ivyuma. Nongera nsaba imbabazi
abantu kubera vyatugoye mu ntango ubuhinga bw'ivyuma ntibusezerana, hari vyinshi vyagiye biratugora ariko biratunganya. Rero muri rusangi ikindi mvuga no guhamagarira umurundi uwo ari we wese, eka naho yoba hari n'umunyamahanga, guterera agacumu k'ubumwe mu rugamba tuba dufise rwo kudomako urutoke ivyo vyose bitagenda neza mu Burundi, yaba mu vyerekeye intwari ibereye, ivyerekeye ibiturire, ivyerekeye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bubandanya buba, amacrime contre l'humanité, amacrime ya caractère génocidaire yamaba, ni vyinshi dushikiriza mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha nko muri Kavibe n'abandi benshi bo muri Fokode. Hari igisata kibijejwe na za force vyo gushingisha imanza, abo bose bonadufasha bagaterera agacumu k'ubumwe mu kudufasha mu kwegeranya yaba ivyabona yaba amaka menshi yagiye araba, kugira tubandanye natwe tugwanya ivyo bintu bitagenda neza. Hama ni vyinshi ibibazo vyagiye birabazwa, sinobigarukako, benshi bashoboye kuvyishura. Ahanini hari vyagiye birabazwa cane cane kuri ivyo vyerekeye ihonyabwoko, benshi bagerageje kubivuga, nyambara ikintu dushira imbere no mu madosiye menshi yagiye mu masentare mpuzamakungu, ivyo bintu vyaragiyeho, vyarerekanywe neza kugeza n'iyi saha ngene abicwa bacagugwa. Ubu usanga ari abantu batavuga rumwe na leta, bahora mu gisoda ca kera b'ubwoko bw'abatutsi, abahutu bo muri FNL, za CNL, abo mu za MSD, mu za IPRONA n'abandi bikekwa kuco twe kwita les opposants pose. Ni benshi rero ivyo bintu babirabirako, hariho ikintu kiboneka cerekeye exclusion, cerekeye iyo racisme, cerekeye iyo acte genocidaire iri mu makrima amwe dushira imbere tugwanya kandi vyama biri imbere. Rero ni benshi kandi tumaze iminsi tubona twonashima ku ma réseaux sociaux berekana ubwicanyi ingene buriko buragenda, bakagira amatohoza enquête, ama investigation approfondie. Ahano shima cane, shimira nk'uwitwa King Umurundi, ibintu atwereka vy'akabi, ese benshi boza barakurikiza akarorero, ese benshi boza baramwigana, abitwa bayigenga berekana mu vyerekeye ubutunzi ingene ibintu vyayanganye, eka n'ibindi bintu vyinshi. Hakabantu bogwiza amakritike, bogwiza ivyo bikorwa nyene nk'abo bandi bafata iya mbere, bafata iyo nzira tukifatikanya hamwe nabo. Rero nkabasubiye kubakengurukira kubona mwashoboye gutungana kinya kiganiro, kandi no mu minsi iza tuzosubira dutunganye ivyerekeye mu bindi bisata ingene bitariko biragenda neza. Muhezagirwe. Murakoze Maître Gustave, akaba ari no ngaha turangirije kino kiganiro, ariko nitwokirangiza tudashimiye uwadufashije kugira ngo aya majwi akwiragire hose, ashikira bariko badukurikirana mu mpande zine z'isi. Jerome Kazabukeye, turagushimiye ku buryo wadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Tubashimiye rero mwese, naho ubutaha.